Bana b'Imana rero turacyabandanya na ya Zaburi y'ijana na 17. Twari tugeze ku karongo k'umunani ahavuga ngo nkako Mukama warakijije urupfu ubuzima bwanje, amaso yanje uyahanagura amosozi, ibirenge byanje wibuza kunyerera. Rero naciye ndabashingira ya ntahe ijanye n'imodoka yanje, ubwo bica bituma dukora iyindi audio n'iyindi video. Icenda rero havuga ngo nzogendera imbere y'Umukama kuri iyi si y'abazima. Haleluya, amen. Nzogendera imbere y'Umukama kuri iyi si y'abazima, nanje nisabira Umukama kugira Umukama akomeze kubana nanje, nkomeze ngendera imbere yiwe, sinkebaguzwe ngo mpave ntahamira iby'isi, sange navuye ku Mukama. Umukama Imana akomeze yumve gusaba kwanje. Nawe kandi ugira icyo wisabiye Umukama kugira ukomeze ugendera imbere y'Umukama muri iyi si y'abazima, kuko abapfuye ntibaninahaza Imana, abapfiriye mu byabo bo biba bibaye ibindi bindi. Icumi akavuga ngo nagumanye ukwemera naho navuga nti jewe ndaruhijwe cyane. Nagumanye ukwemera naho navuga nti jewe ndaruhijwe cyane. Bana b'Imana, hari igihe umuntu arushwa n'ibintu n'ukwemera akaguta, Zipora umusabyikazi w'Imana nzima, si uko mvuga ubutumwa bwiza kuko ibyanje byose biba biri ku murongo nk'uko nipfuza. Abantu benshi si ukuvuga ko baguma mu murongo w'Imana kubera ibyipfuzo byabo byishuwe canke se nk'uko oya, ahubwo kubera ukwemera, kubera urukundo Imana ifitiye abantu cyangwa igufitiye. Niyo mpamvu uguma mu kwemera, gutyo ukagendera imbere y'Umukama, gutyo ntugire itama ry'iby'isi ukagira itama ry'iby'ijuru. Ntibikumaramaze gusangira ibyo ufise n'abandi, kubera ko benshi muri iki gihe barikunda kumva ko imiliyoni atayikuramo igihumbi ngo agihe umubanyi canke agifashisha ipfubyi. Rero bana b'Imana, mu kugendera imbere y'Umukama nuko duhebana n'ingeso mbi zidukwegera mu by'isi, tugaheba ibintu byose bibabaza Imana, ahubwo tukarondera ubwami bw'ijuru, tukarondera kugendera imbere y'Umukama, kugendera mu ngeso nziza. Ibyiza Umukama twigisha birimo muri Bibiliya ngene dukwiye kubaho twitwa abana b'Imana. 11 naho bakavuga ngo niho navugana igihababu nti umuntu wese ni umubeshi. Ngo niho yavuga igihababu avuga ati umuntu wese n'umubeshi. Nibyo ngaha mwisi abantu beshi turababeshi. Bana b'Imana, jana numva ngo abazungu ntibabesha, nkumva ko mbese byaratujemo neza na neza ko abazungu batabesha, ariko ngaha mwisi abantu bose nababeshi. Jewe rero narabyemejwe n'Imana, narabonye ko abantu bose beshi yavuze ngo abantu urumva we yabivuganye igihababu kibibazo yararimo, nk'ubu jewe narababwiye kiya kibazo kijya modoka yanje, nari nizeye ko n'amaburi buri mu bombi 10,000, ariko barayanyima. Kandi ibintu banankoreye byabaye ibintu ntibaza. Ndavuga ati kwari umuntu buri mwaka ndayisorera nkatanga icyane, jewe bakampa 2,000. Nahise mbona ati abantu bose kweri, mugabo kubera uko nzi mbayeho n'Imana cyangwa uko mbanye na Yezu, narabyakiriye kandi ndabona ati ibinyene aya nyene bampaye niyo yarayanje, niyo babona nyene bibereye nyene ubwo nuko. Rero kandi
sinahamutse ngo mbe norakarira Imana cyangwa ngo ce nirwa mvuga Mana ndakeneye imodoka, Mana naba ngenda n'amaguru. Abana banje hari gihe nyene bo bibajena, mugabo jewe ndavuga nti igihe bizoba bibereye Imana ntizobura kubigenza nkayironka. 12 hakavuga ngo none nzosubiza iki umukama ku byiza byose yangiriye, ngo none nzosubiza iki umukama ku byiza byose yangiriye. Nanje umukama yangiriye ibyiza narabibabwiye. Iyi modoka yanje nayitwaye imyaka 14, nta kibazo nigeze ngira kuko nyinshi ziragonganira imbere yanje, abantu barimo bagapfa. Nagiye mbona ndogira magisita wenda kumurenda nabisubiyemo kumurenda nari nabivuze bwa mbere, mugabo Imana nkabona neza ku kiganza cy'Imana gihagaritse izo ngorane. Rero none njewe abantu b'Imana ibintu nabonye nabuze ati nukuri jewe ndashima Imana. Mu myaka yose 14 mbaye muri Australia driving imodoka, kuba ntigeze ngonga imodoka y'uwundi muntu, kuba ntigeze ngira agisida, kuba mbese nabuze ni Imana shima. Kandi numva sinzi ukuntu no bibabwira, n'ubu nguma shima Imana ati Mana igihe bizoshika ukampa nkaronka iyindi modoka, uzokomeze kubana nanje, izombere nziza nkuko iya mbere twari tubanye nayo yambereye nziza. Rero bana b'Imana ibyo dushima, ibyo gushima biriho. Naranababwiye nyimba narabivuze sinibuka, uwangonze yangongeye ahantu nayiparitse, wenyene yaraje arandondera yikungunga gaca yigira. Ubwo rero ibyo byose n'amashimwe y'Imana, jewe ndashima Imana kubera kweri ibyo byose hari ibyemeza Imana yagiye inyereka ati mwana wanje ndi kumwe nawe. Haleluya, amen. 12 akavuga ngo none nzosubiza kwanza 12 none nzosubiza iki umukama ku byiza byose yangiriye. None jewe nibiki nyene nosubize umukama ku byiza byose yangiriye. Icyo reka tuje no ku 19, nzokiriza igikombe cy'ubukiriro kandi ntabaze izina ry'umukama. Nzosubiza igikombe mbese kera baratanga imbagwa, mugabo ngo azokiriza igikombe cy'ubukiriro yambaza izina ry'umukama, shima umukama. Rero twebwe tugomba gushima umukama, tugomba gushima reka ndanababwiza ukuri, nibambaye 2,200, mugabo ntegerezwa gushima umukama muri ayo nyene. Nzoshima nyene, hariho abantu baba bahangayitse, niyo nofata mu 100 cyangwa 200 nkashima kubera nayo mahera sinarinzi ko nari kuyaronka kuko hari abandi bazita zikagenda uko batarose n'ijana. Rero jewe cyane se naranashimye, wenda hari ibyo ntokwirirwa ndavuga byose ku murongo, mugabo mumve ko nashimye umukama kandi n'ubu ndamushima ku byiza byose yankoreye. Nukuri umukama nahabwa icyubahiro kandi n'ubu ndacyateze ibiganza byanje kugira umukama akomeza ashungururiremo imigisha n'imihezagiro bimbereye bivuye ku mukama, bitavuye mu bujyajya canke bitavuye mu ngeso mbi. 14 nzorangura indagano naraganiye umukama, mbere ndabigirire imbere y'igihugu ciwe cyose. Ngo azorangura indagano yagiriye n'umukama, nanje nuko nawe nuko. Tubatizwa twaragiraniye indagano n'umukama, dukomezwa cyane cyane kubera benshi barabatizwa bakiri abana, ariko gukomezwa ugira indagano ukaraganira umukama. Mbega indagano twaraganiye umukama ko tutazomuhemukira, ngo naramwemereye ko nzomusenga, ko nzomukorera,
ko ntazigera ndamuhemukira na rimwe. Nshuti yanjye, indagano wagiraniye n'umukama urazigendera, ntiwigera umuhemukira na rimwe. naho uba waramuhemukiye uraraba ubyuke ntuzohave uherayo. rero ariko bana b'Imana, hari izindi ndagano abantu tugira. N'abapatiri bagira indagano, n'ababikira bagira indagano. hanyuma ziriya ndagano cyane cyane zindi ku bagore n'abagabo. ese koko indagano mwaraganiye umukama imbere y'Imana n'abantu murazigendera? bamwe barazigendera, bake babaho barazigendera, ariko benshi 80% ntazo bagendera. bana b'Imana, raba indagano wagiraniye n'umukama. ko umupadiri agira indagano zo gukorera umukama, akagira izo ndagano, rero ntakwiye guhemukira umukama. umugore n'umugabo bagira indagano, nawe urabe ntuzihemukire, kuko iyo waraganye n'umukama, waraganiye umukama cyangwa waraganye n'umukama, gendera mu byo wamwemereye no mu byo akwipfuza ko, ibyo umukama Imana akwipfuza ko. urupfu rw'abayoboke b'umukama ruri n'agaciro mu maso yiwe. urupfu rw'abayoboke b'umukama ruri n'agaciro mu maso yiwe. bana b'Imana, abantu benshi dutinya gupfa, ariko ngo urupfu rw'abakorera Imana, rw'abubaha Imana, rw'abayoboke b'umukama, ngo umukama aragwishimira. kubera iki bana b'Imana? gupfa si bibi, ariko ikibi ni icyaha, gupfira mu byaha. abantu benshi turatinya gupfa. umuntu yagwara agahangayika arondera ibintu byomukiza, ariko uzoza uraba mu byo guhangayikisha, naho wowe utagwaye ukiri muzima, uhangayikishwe no kwivura, kumva ko utariko uraja mu byaha, mu busambanyi, mu butinganyi, mu bugome, mu bubeshi, mu bujyajya, mu guhemukira abandi. rero Imana, iyo umuntu apfuye turababara ukamenga Imana ikoze amakosa. bana b'Imana, ahantu tuhatebeko, iyo umuntu apfuye turababara ukamenga Imana ikoze amakosa, kandi ukamenga Imana iraduhemukiye, kuko n'Imana irabizi ko umuntu apfuye. iyo nyene yaravuze ati abagandaye abababaye tubabarane nabo, abanezerewe tunezeranwe nabo. yaranavuze ati umuntu apfuye gandara iminsi yigaye. rero ariko iyo uzi ko umuntu wawe apfuye agiye neza, hariho umuntu apfa neza bikaboneka neza, ukamenya uti aba bantu, nanje mu muryango wacu ndazi neza bapfuye bari muri Paradizo, n'abandi nibaza ko batagezeyo bivanye n'ingene umukama yagenda arabimpishurira. bana b'Imana, rero urupfu, Imana ntiyotora abantu ngo haze harapfa abantu babi. Imana yakeneye gutwara abayikoreye abantu b'Imana bagende kuruhuka, kuko iyo baba bagiye baba baruhutse ibintu byinshi biri ngaha muri iyi si, bagiye mu munezero udasanzwe. iyo abantu bari mu Burundi, umuntu akakumva ko agiye kuja muri Amerika canke Australia, Canada, mu bihugu biteye imbere, kumva ko uwo muntu agiye ahantu hanyaye, ko avuye mu bibazo byo mu Burundi canke mu bibazo byo muri Afrika. nyimba uzi neza ko uonezerwa no kubona umuntu yagiye wa famiye yawe yagiye Amerika, yagiye mu bindi nezerwa no kubona umuntu wawe yapfuye, uzi neza ko yagiye mu ijuru. wongera ubabazwe no kubona uzi neza umuntu wawe yapfuye yuko yagiye mu muriro.
Njewe rero nama ndababwira Imana, haleluya, amen. Imana yarampishuriye igihe cyanje cyo kuba ngaha mwisi. Imyaka yanje ndayizi, nzomara ngaha mwisi. Kuva Imana impishuriye iryo banga, imyaka 9 iraheze. Rero Imana yaranyeretse, nari gubisigura ko birebira ariko wodi biri kirihuta. Imana yaranyishuriye, nariko ndasenga, nari ifise ibintu binduhije, nagendera mu byisi byarangiza imbati, ariko ubundi munsi mba mu byo gusenga, shima Imana kubyiza yari yankoreye kugira imvani mu bitaro, nkongera no kuba no hagarara. Ndabwira Imana ndazi imyaka maze, ariko sinzi yoshigaje. Ariko Mana ufashe, nzogendera imbere zawe, umfashe imyaka sigaje mwisi, sinze nongere kukubabaza, sinze gusubira mu byinshi. Imana ikogwa ku mutima, iraba umutima ndiko ndavugana ibyo bintu, ibona ko namaramaze, yonyene ikiraza iranyiyereka, ntabwo yanyiyeretse ikiganza cy'Imana. Ikiganza cy'Imana cyaraje mu maso yanje, kiranyiyereka ikiganza atari icy'umuzungu cyangwa icy'umwirabure, ikiganza cyiza cy'Imana nyene, kuko Imana niyo imenya byose. Ndemeza gose ko cyari ikiganza cy'Imana gica kinyereka imyaka sigaje kubaho mwisi. Nubu ndabinezererewe, nubu Mana nama namashimwe, kuko igihe hazoba hageze jewe sinzovuga Mana nuntware ntiharagera Mana ibiki, kuko iyo nzoba ndiko ndaja ndahazi, ni mwijuru ni heza. Imana yaminkingurira imiryango, ikankingurira agadirisha nkabona neza imwijuru. Kwana nza nikingura idirisha, natangwe kuherekwa afise imyaka 10, niga mu mwaka wa 3. Nubu iyo Yezu yishakiye yamanyereka ibyiza by'ijuru. Rero haleluya, amen. Rero ndazi neza nzoja mu ijuru. Iyo myaka Imana yanyeretse niyahera, nzomenya ati ngomba kwitahira kwa data, kandi ngiye ahantu heza. Rero bana b'Imana, dukorera Imana, twubaha Imana. Niyo mpamvu jewe ntahamiye ibyisi, ngo nduhishwe nuko ntagira imodoka, ngo nduhishwe nuko ntagira etaje cyangwa ntagira ibintu bya mirenge. Oya, ahubwo nama n'umunezero, kuko nzi ko Imana yangiriye ubuntu, ikangirira ubuntu, nkaba ndi kumwe nayo, nkabanzi ko hari ibyaha byari babaza Imana nahebye bikemera, nkabiheba kandi nipfuza gusubiramo. Rero bana b'Imana, duharanire ibyiza by'ijuru, duharanire kuzobana n'Imana mu ijuru, kuko Imana inezerezwa n'umuntu apfuye yizeye. Ndibuka mu muryango wacu wigeze gupfa abantu 2, umwe ndahishurirwa ko yagiye mu ijuru, uwundi ndahishurirwa ko yagiye mu muriro udahera. Rero bana b'Imana, twubaha Imana, dusenga Imana. N'Imana ntidukangwe n'ibi byisi bantu b'Imana. Reka tubandanye. Ewe Mukama, nukuri jewe ndi umusabyi wawe, umuhungu w'incoreke yawe, waracagaguye imvuto zanje. Aca nibuka ko nanje ndi umukobwa w'umusabyi w'Umukama. Iyo nibutse data ingene yatwigishije Imana, yene yaduhishuriye Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, kuko ndazi neza papa ruhutse neza, ahari ari mu mahoro. Nari kubabwira byinshi, abama bakuru bankurikirana barabizi, canke ntaye yanje barayizi. Ego 17, nzoguhereza imbagwa y'ukugukengurukira, kandi ntabaze izina ry'Umukama. Ngo azohereza imbagwa Imana yo gukengurukira Imana, ngo kandi atabaze izina ry'Umukama. Niyo mpamvu jewe Paul umusabyikazi w'Imana nzima, kera abandi batanga imbagwa, amasuburu n'ibiki, iby'Imana ntikibitugikeneyeko. Iki Imana ikeneye ni ukugurira amakaye umwana w'umubanyi wawe uzi yuko byamunaniye kuja kw'ishure kubera yabuze amakaye, cyangwa umuhirire minerivare kubera yabuze amahera y'ishuri, cyangwa ugurira igitenge, ugurira agahuzu umubanyi wawe ujye uzi ko ahangayitse. Ufashe abagowe, ufashe abatishoboye, urabe ibikorwa wokora mu rusengero, ugura intebe z'urusengero,
ugura ibitambara byo gusasa mu rusengero. Haleluya, amen. Ukora ibikorwa byotuma Imana ikwishimira. Nama ndababwira je hari gihe nama ngenda gukubura mu ngoro y'Imana canke nkasasa ibitambara ku meza canke nka ibicafuye nkagenda kubimesa. Haleluya, amen. Ibyo byose ni kugendera imbere y'umukama. Hajya ku masengero dusengera hakeneye abahakubura, hakeneye abahanagura intebe, hakeneye ibikorwa byotuma isengero ikomeza isa neza. Rero hari byinshi nyimbuta udashoboye gukora ibikorwa byo ku rusengero, kora ibikorwa byo mu kibano, kora ibikorwa byo ku gatumba. Nawe uri hanze mu bihugu biteye imbere, nubwo ndi muri Australia, biransaba gukora igikorwa ku gatumba akariko kose mu Burundi, cyane gukora igikorwa runaka mu Burundi. Bana b'Imana, mu myaka 5 nzogaruka ndabashingira intaye ikindi kintu. Mu myaka 5 ariko canke 4, hagati y'imyaka 3 n'5 nzokongera ndabibibutse iyi audio. Ubu ntituri muri 2025, nzokongera ndabibibutse. Kandi umukama ahabwa icyubahiro kubera haleluya, amen. Ndazi Imana izobifashamo kandi nzobabwira ikintu ndabasezeraniye ko nzokibabwira mu myaka 5. Hanyuma 17 nzoguhereza imbagwa y'ukugukengurukira kandi ntabaze izina ry'umukama. 18 nzorangura rero indagano naraganiye umukama, mbere ndabigirire imbere y'igihugu ciwe cyose. Ngarutse ku iyo myaka 5 ndababwiye canke hagati y'imyaka 3 n'5. Kuri aka karongo ka 18 Izaburi y'116 nzongera ndayisoma icyo gihe tuvugane ibi bintu nzoba nababwiye. Haravuze ngo nzorangura rero indagano naraganiye umukama, mbere ndabigirire imbere y'igihugu ciwe cyose. Turagana indagano nyinshi. Uraragana ugiye gukomezwa, kuba padiri, kuba umubikira, kugira ubukwe n'ibindi. Nanje rero ndazi ko ofisi iyindi ndagano naraganiye umukama nzobabwira icyo gihe. Muri uyu mwaka ntiyoshoboka, no mu mwaka uza ntiyoshoboka, ariko mu myaka 3 iri imbere izoshoboka. Umukama akomeza kuzokomeza kubana nawe, wewe unkunda, wewe umurikirana. Hariho abantu bankurikirana by'ukuri nama ndabibona canke turazinanye, nzi neza ko bakunda inyigisho nama nkora. Kandi sije nituma n'ukuri, ni kubera Imana, ni kubera Yezu. Je ndazi neza ko nkorera Yezu Kristo, atari iby'ibishobisho canke iby'amanyanga yanyanga. Oya, ndiko nkorera Yezu Kristo, niwe yanyangaje mu kazi kiwe. 19 ariko karongo kanyuma, mu birimba by'ingoro y'umukama ndabigirire iwawe Yerusalemu we. Aha, ariko mana iyi Zaburi y'uyu munsi kweli. Bana b'Imana, 19 mu birimba by'ingoro y'umukama ndabigirire iwawe Yerusalemu we. Ubu yavuga ati azobigirira muri Yerusalemu kuko yari umunyisirayeli ari hariya. Mugabo wewe Jewazi Paul umusabyikazi w'umukama ndakora ibikorwa by'Imana mu rusengero rwo ngaha muri Australia, wanashaka hitwa Melton. Nawe ubigirire mu Burundi ahigatsinda canke mu Yinga, mu Giteranyi, mu Ruzo n'ahandi n'izindi ntara za Bubanza n'ahandi. Ubigirire mu ngoro y'umukama. Nta numwe atoza gukora igikorwa mu ngoro y'umukama. Bikore rero n'ikizaburi kiratubwira. Arangiza avuga ngo aleluya. Nanje Zipora umusabyikazi w'Imana nzima mvuze ni aleluya, aleluya, aleluya. Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro ku isi no mwijuru mu myaka yose. Dukomeze kugendera imbere y'umukama, dukomeze kwishimira umukama. Iyi Zaburi ku bwanje numva nari kuvuga ibintu byinshi, numva byuzuye mu kanwa kanje.
mugabo ibi tuvuganye tubizirikane tubifate nka nkama muntu w'Imana ndakwipfurize kuzonezerwa no kuzurasubira mu Zaburi y'116 amen ku izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninaza